Sangwa amahoro nshuti munywanyi ho bandanya kumviriza ibiganiro kumwe n'amakuru ngaha kuri no imbonesha kure yanyu kandi yacu isi TV ibageza ko inkuru kumwe n'ibiganiro mu buryo butomoye. Colonel Leonidas Hatungimana batazira Muporo na Richard Ndayishimiye baraye basubijwe mu mpimba. Twari tumaze umwaka n'amezi 4 dusemerera abanyororo Richard na Muporo bari basohowe mu ibohero rikuru rya Mpimba muri Gitugutu 2024 maze bajanwa mu busho bw'iperereza. Yari ingingo inyuranye n'amategeko, bivyumvikana ingene abanyororo bamaze gucirwa urubanza bakurwa mu ibohero basubizwa mu gasho kwa OPG mu iperereza. Uburenganzira bw'abanyororo ntibwigera bunubahirizwa, ntibarekuriwe ko imiryango yabo ibaramutsa, nta n'umenya ko bakiri bazima, bafungura rimwe ku munsi, baryama ku mikeka yaheze canke bakarara kw'isima, baranasohorwa amajoro bakaja gukubitwa, hari n'abajanwa kwicwa. Uwawe asohotse agasho ko mu iperereza ushima Imana. Umwaka n'amezi 4 twaratabaje Sigistevini Nimuraba yatwara CNIDH ngo afashe abana ba Muporo kubona umuvyeyi wabo. Rimwe vyarakunze, umwana ntiyarekuriwe kuyaga na se biherereye. Muporo ntiyari hameze neza. Mu nyuma abana basubiriye kwandikira Sigistevini Nimuraba, inyishu yabaye mbi cane. Abanditse bari abana ba Muporo bahungiye hanze y'igihugu. Inyishu baronse nuko niyo bari bashobora kubasangayo. Ubwanje narandikiye umukuru wa CNIDH w'ico gihe, inyishu yampaye ndacayifise, yarababaje, ntaco yigeze asubira gufasha. No muri raporo za CNIDH ntiyigeze ashiramwo kino kibazo. Kuri runo rubuga twaratabaje kenshi Domine Banyankimbona yari umushikiranganje w'ubutungane, na Leonard Manirakiza yari Procureur General de la Republique, ntaco bigeze bakora. General Major Hildefonse Habarurema hatwara iperereza, ni kenshi twamwanditse ko dusaba ko atanga umuco ku kibazo ca Colonel Leonidas Hatungimana batazira Muporo na Richard Ndayishimiye. Umukuru w'iperereza ntiyigeze atanga umuco kuco yariko arakora. Abo banyororo niyo yakuye ububasha bwo kubakura mu mpimba mu gihe iperereza rifise ububasha bwa OPG. Ntituzi umutegetsi utumye bishoboka ko Muporo na Richard bava mu vyara vy'iperereza. Ntituzi ko bivuye ku gikorwa umushikiranganje Aritemo Katihabwa yagiye akoze. Ntituzi ko hari PGR mushasha Rose Nkorerimana abikoze, ariko utumye bishoboka wese nahabwe iteka. Byari biteye agahinda. Turasavye General Habarurema ko hatanga umuco ku bandi benshi cane bahagaritswe n'iperereza hagati ya 2024 na 2025 kugeza ubu batazwi irengero ryabo. Mu minsi iri imbere tuzoshira ahabona abo dufise amazina. Ibintu iperereza rimaze imyaka rikora mu burongozi bwa General Major Ildefonse Habarurema batazira King Konge ni akamaramaza ku gihugu c'u Burundi. Ese tworonka agakuru keza ko Colonel Leonidas Hatungimana batazira Muporo na Richard Ndayishimiye barekuwe bakidegemvya naho, kuko ni imfungwa za politike bazira ivyiyumviro vyabo vyo gukiza igihugu. Nayo mu yandi makuru, abapolisi barabaza imyambaro Martin Niteretse yasize abemereye. Mu myaka 3 Martin Niteretse yamaze hari umushikiranganje hajejwe umutekano, abapolisi b'u Burundi ntibigeze baronka umwambaro mushasha, mu gihe abasirikare bagumye bambikwa buri mwaka. Ni nkuko Martin Niteretse atari yarigeze agendera abapolisi
hano twagiye turacishaho imyidogo y'abapolisi mu gihe leta yagira ihinduke niho ntiteretse yihanura aragendera uturere twose tw'igipolisi aca yemera ko imyambaro mishasha izaboneka mu mpera za 2025. Ubu tugeze mu mwaka wa 2026 ntiturabona imyambaro yabo. Umwe muri bo yatwandikiye ati mwiriwe abapolisi, turashima ingene uhora ushikana akamo kacu, none turasavye usubire watse akariro ku myambaro y'abapolisi. Mu nama yaheruka kugirishwa na Minisitiri Martin Niteretse yavuze ko mu kwezi kw'icumi turonka imyambaro 3 ariko ubu nta n'umwe turaronka. Haraheze imyaka 3 ata mpuzu zitanzwe mu gipolisi kandi amafaranga abigenewe yama asohoka buri mwaka. Ni akamaramaza kubona abatwara batiyumvira uko twoba tubayeho. Sinzi ko hari kubera abapolisi badakora kudeta canke atari bo bajanwa kugwana muri Kongo ariyo mpamvu dufatwa nabi. Ni gute abasirikare bo baronka buri mwaka, twebwe amafaranga yacu ntitumenye ico hakoreshwa? Leta ni imwe, nidufate kumwe. Umushikiranganji mushasha Leonidas Ndaruzaniye turamusavye nawe hagendere abapolisi tumubwire ibiduhanze. Iki kibazo c'imyambaro turasavye agifate mu minwe, ntaze arindire hageze ko akurwa ngo habe ariho atwibuka. Murakoze. Mu yandi makuru, hari umunyororo abangamiwe bagenzi we mu mpimba, abakenyezi baratabaza. Yitwa Ndayizeye Ezekiel batazira Tayiga, ni umunyororo mw'ibohero rikuru rya Mpimba. Umuyobozi mushasha w'ibohero aherutse kumugena ngo habe ujejwe umutekano mw'ibohero ryose. Abanyororo baridoga ko hakoresha ayo mabanga mu kubahohotera. Hari benshi amaze gukubita. Abakenyezi bo bavuga ko bagowe ayasumba ayo yihaye ivyo gukoresha siporo. Abakenyezi n'abigeme bapfunzwe ariko intumbero ivyinyegeje inyuma n'iyindi. Umwe mu bahohoterwa na Tayiga yatwandikiye ati mwaramutse neza, twashaka mudufashe kuvugira abapfungwa bo mw'ibohero rikuru rya Mpimba, barafashwe nabi n'umugabo yitwa Ndayizeye Ezekiel batazira Tayiga, aheruka guhabwa n'umuyobozi w'ibohero amabanga yo kuba titirere hajejwe umutekano indani. Tayiga ataratwara hari hatekanye, abapfungwa bari batekanye. None ubu kuva Tayiga hagenywe arakubita abanyororo bagenzi we ataco bamugize. Ni umuntu arenganya, ashaka kwifatira abantu bose. Agenda yiyemera ngo yashizweho n'aba generali, ahandi ukamusanga yiyambika cane impuzu z'umugambwe. Umwumvise yigamba ntiwomenya ko hari umunyororo nk'abandi bose. Imyidogo ni myinshi mu banyororo kubera uwo Tayiga. Uwundi murwi abangamiye cane ni abakenyezi n'abigeme bapfungiwe mu Mpimba. Yarihaye ivyo kuza haraja aho abagore baba, aho rero ngo agiye kubakoresha siporo, ariko intumbero iba yinyegeje inyuma niyo gusambanya abakenyezi ku nguvu. Uwo akeneye amukura mu baja muri siporo akamubwira ngo aje mu kavuriro k'abagore, aho niho aca amusanga. Uwumwankiye ko baryamana araheza akamutoteza bidasanzwe. Abavyemera nabo babikora kubera gutinya ico gitsure ciwe ngo ni igihangange kizinanye n'abakuru. Hose havuga ko ari uwo kwa generali Ndirakobuca. Turasavye n'ukuri abategetsi bamenye amagorwa turimwo kubera Ndayizeye Ezekiel batazira Tayiga. Kuva haje umuyobozi mushasha yitwa Abduru, abanyororo bagowe ay'ikivumvu. Tayiga niwe hariko haratudurumbanya, ubundi twahora dutekanye. Nibamudukureko canke bamuhanure
areke gutoteza abanyororo nkawe. Sinorangiza ntavuze ko inzara irembeje abanyororo, imfungurwa ntazo, abategetsi b'igihugu nibatugarukire. Nayo mu yandi makuru, Kirundo abanyagihugu baridogera cane Procureur Jean Claude Ndemeye. Imyidogo idushikira yerekeye umushikirizamanza wa Repubulika mu Kirundo Jean Claude Ndemeye ni myinshi cane kandi iramaze igihe kinini. Nk'abapfungiwe ivyaha baremeza ku bwinshi ko Jean Claude Ndemeye adindiza kurekura abantu ivy'agateganyo, kurekura abejejwe n'amasentare canke kurekura abahejeje umunyororo. Umwe mu bahora ari abanyororo yatwandikiye ati: birateye isoni kubona Ndemeye Jean Claude hakiri procureur, bisa nuko igihugu citwa canke ko atawunezwe abanyagihugu. Jewe naragize Imana ndarekurwa, sinokwandika ivyo narishe kuko yohava amenya. Uwo twarekuriwe rimwe na sentare yatswe umiliyoni kugira arekurwe arayabura. Jean Claude Ndemeye afise abakomisiyoneri biwe arungika kwaka ayo mahera. Uwo mugenzi wanje bamushiriye telefone baramwereka ko procureur yunguruje urubanza muri cour d'appel, ariko bakamubwira ko arishe uwo miliyoni aca arekurwa. Urwo rupapuro rwo kunguruza ntirurimwo muri dosiye no muri cour d'appel ntaruriyo. Gushika ubu Ndemeye arindiriye ko amafaranga arihwa, atarishwe umugenzi wanje azoguma nk'umunyororo. Sinobabwira abantu bashobora kumara imyaka bapfunzwe batigeze bajanwa mu bucamanza. Aho hose Ndemeye aba arindiriye ko umunyororo ariha. Ni nk'uko n'abahejeje umunyororo nabo nyene batarishe badataha. Bisa nk'uko abantu bafashwe bugwati, utagira inote zibona nta burenganzira uba ufise. Kwa Jean Claude Ndemeye urishe biba biheze aca hakurekura. Umukuru w'igihugu be n'umushikiranganje w'ubutungane nimba koko bakunda abanyagihugu nibakure ko Procureur Jean Claude Ndemeye. Ubundi ni akambaro kibara kubona uyu muprocureur abandanya amabanga atacamira. Harakwiye kujaho n'itegeko ritomora neza umwanya umuntu ahejeje umunyororo adashobora kubandanya ari mwibohero, mbere n'abamujejwe bagahanwa mu gihe barenze iryo tegeko. Ni nk'uko hakwiye kubaho umwanya urenze procureur atarajana dosiye ku mucamanza. Umunyororo hakwiye gufatwa ko aba yamaze kuronka umwidegemvyo w'imfatakibanza. Ndabashimiye nshuti banywanyi twabanye muri aya makuru yaragezweko. Amakuru yacu nagasaga, ndabipfuriza kubandanya muroranirwa n'ivyo muriko murarangura vyose. Imana ibahezagire.